Nyakubahwa murongoye ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi mwaragize inama n'abakinyi mbega turashobora kumenya ibikuru bikuru vyahavugiwe. Nkuko mubizi dufise urugamba rukomeye aho intamba mu rugamba ziwacu i Burundi zizotana mu mitwe n'umugwi serukiragihugu wa Cameroon hano Igarwa. Icari gikomeye mu ivyo biganiro twagiraniye hanini kwari kubatera intege tubabwira yuko tubashigikiye muri vyose na hose, kandi tubabwira yuko imiliyoni 10 zingahe z'abarundi zikeneye intsinzi, ko zipfuza intsinzi, kandi ko abarundi bose bari ku mavi basaba uhoraho kugira ngo intsinzi ishobore gutahuka i Burundi. Ahanini rero kwari kubaha ubwo butumwa bw'abakunzi b'umupira w'amaguru na cane cane bw'abarundi bose iyo bava bakagera, kwari kubatera intege ko turi kumwe, ko tubashigikiye. Ikindi kwari nko gushira ibintu ku murongo, tubabwira ico twese tubitezeko, nabo nyene bumve yuko ari urugamba bagiyeko, atari ivyo gufyinata, bamenye yuko baserukiye igihugu kandi igihugu kiragwanirwa. Igihugu kigwanirwa rero kigwanirwa mu mice yose, n'umupira w'amaguru uburimwo, kugira ngo baze batere iteka u Burundi, hanyuma ibendera ry'igihugu risubire guhungabana mu makungu. Ico novuga ati ambiance mu Burundi, mu Barundi yongere igaruke, kubera intamba zacu zizoba zitugejejeko. Ego murafise ivyo basavye, mbega mwebwe ku ruhande rwanyu naco mwabemereye kugira ngo bashobore kumva yuko bo kwitanga kuruta? Ku ruhande rwacu nkuko mubizi dusanzwe dukora vyinshi. Icambere twakoze, twaragerageje ku buryo bose bashika hakiri kare, kandi turashima bashitse hakiri kare. Gushika uno musi turabona ko bose bakomeye kandi ubona ko biteguriye. Urumva rero iyo ufise urugamba canke iyo wimirije urubanza kanaka, urarondera hirya no hino kugira ngo utere intege. Rero twaragerageje turaganira nabo, turabumvisha yuko naho atari ivya nyuma, twaravuze yuko umukinyi umwe wese azoronka imiliyoni 15, ku buryo ni nko kugira ngo tubashigikire canke tubatere intege. So kuvuga yuko ayo mahera canke ako gashiruka bute si gato kandi si kanini, mugabo kandi ahanini ku mutima w'igihugu bafise gukunda igihugu siko bashira imbere. Ni nkuko iyo bashaka bari kuvuga ati oya twebwe nako gashiruka bute ntako dukeneye, ico dukeneye no kudefanda idarapo ry'igihugu. Mugabo natwe nk'abakuru babo canke abavyeyi babo canke abo dukorana imisi yose twaravuze ati oya birakenewe yuko ako gashiruka bute kotangwa mu gihe bo dushikana ku iyo ntambwe twipfuza, abarundi bose twipfuza. Yego mbega none bo ku ruhande rwabo babemereye iki? Ivyo mwababwiye byarabashyize ku nyota, babivuze kwiki? Oya urumva bobo ahanini bari kumwe n'abahinga babo. Jewe ndavuga ivy'iwanje, mugabo uruhara runini ni rwa staff technique, abakoca abo bakorana bose hamwe rero n'abakinyi. Mugabo uravye abakinyi morale barayifise, uravye abakinyi ivyo abigisha babo bababwira baravyumva, hasigaye yuko ejo Imana idufashije babishira mu ngiro, hanyuma tugatahukana intsinzi.